Reka ndabaramutse inshuti bakunze imbonesha kure BTV niwe mwanya mwiza w'amakuru mu Kirundi mu nkundire duhere ku ngingo nkuru ziyagize. Ibiciro by'inyama bikomeza kwiyongera naho batanze uburenganzira bwo kubaga inka n'impene n'intama. Nayo kuri no munsi wa gatanu niho hariko harahimbazwa umuntu wese abantu bafasha abantu batishoboye. Amakuru saya gusa aya nandi ni mukanya kazi. Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru. Inyuma y'ingingo yo gusubira kubaga ibitungwa nk'inka, impene n'intama, ibiciro by'inyama ntivyagabanutse ahubwo vyakomeje kwiyongera kuko bazigura ku giciro kizimvye. Inkuru ya Elvis Munyaneza. Inyuma y'uruhusha rwo gusubira kubaga ibitungwa nk'inka, impene n'intama, abacuruza b'inyama bo bazishikana ku kibanza badandarizamwo ku giciro kinini. Umudandaza asanzwe acuruza inyama aha ku isoko kwa Siyoni avuga ko ivyo bitungwa kugira bibagwe bimarindwi vyugaranye muri quarantaine bigaburirwa bituma hageze no kugurisha igiciro ciyongerako. Abandi badandaza nabo bati igiciro co kunguruza ivyo bitungwa cariyongeyeko cane. Ngo nk'uwahora akura igitungwa ku macuniro mu Ruziba ku mafaranga 10,000 wariha 30,000 kugira bishike ku kibanza. Aho nitwibagiye n'ububiko bw'izo nyama, aho ikiro kimwe c'inyama bakirihira amafaranga 200 kugira ibikwe muri frigo. Mu badandaza baganiriye n'imbonesha kure BTV ngo mu gihe amasoko atarugurura neza ngo bazironka bigoranye. Mumenya ko inyama y'umusoso igeze ku mafaranga 14,000 nayo inyama ya cangacanga ku mafaranga 12,000. Elvis Munyaneza arakenuye kuri iyo nkuru yadutohoreje. Gufungura icamwa imbere yo gufungura canke inyuma yo gufungura bifise akamaro kanini ku mubiri w'umuntu kuko ngo birafasha umuntu atagumirwa ndetse akagira n'akabiri kameze neza. Bivugwa na Jean Paul Uwera, umuhinga w'ubushakashatsi mu byo gufungura neza. Tumwumvirize. Ivyamwa bifise akamaro kanini kadasanzwe kuko benshi uzokumva bavuga ngo ivyamwa muri ivy'abana, ego ariko ivyamwa bifise akamaro kadasanzwe. Akarorero ku muntu atagize ivyago ni ukuri icamwa nicari gikwiye kubura ku meza yiwe buri munsi kuko icamwa igitunze ibyo bita nsanganyangaburo. Nsanganyangaburo rero ziragwiriye cyane mu vyamwa, birafasha kugira ngo kandi habaho icyo bita digestion mu gifaransa cyangwa se guhoka neza kwifungurwa, hama ibishobora kwinjizwa mu maraso byinjizwe mu maraso neza bita absorption neza cyane, hama bishobore gukwiragizwa mu ngingo zitandukanye z'umubiri bigira n'akamaro amagara yo mu cyangwa se bigirira akamaro umuntu. Nka vitamine C ibirimwo, nka vitamine A ibigwiriyemwo na vitamine E ibirimwo. Umuntu adakunda gukoresha cyane ivyamwa, babandi bavuga ngo ivyamwa ni vy'abana, abantu zose akenshi ayafunguye aho kugira ngo indangu yacucumvye ngo numva ingihemye n'ivyo nariye ngo vyanse kumvamwo. Hama kandi kugira ngo tugire no kubagwiza kugira ivyamwa burya birabifasha. How fresher yabakenyezi benshi nkubona bakunda kwisiga ibintu by'ibivuta byonona urukoba barondera ubwiza mu mavuta. Iyo kenshi kunda kwihereza ivyamwa byatuma ukwagwa rumera neza, zangwa z'amaso zikaburizwamwo nyani majambo kafisa amaso yera asa neza. Kiri naco bituma umuntu akunda kurya ivyamwa ari umuntu mwiza. Umuravye nk'abantu b'abadamu canke abantu b'abakobwa usanga mu maso ari umuntu atagase cyane, asa neza cyane iyo kenshi akunda kwihereza ivyamwa. Umurundi wese yategerezwa kumenya amategeko amugenga. Ivyo bivugwa na Maître Jean Muvayo, umushingwamanza hano mu gihugu c'u Burundi, akavuga ko iyo udakurikije ayo mategeko uhanwa, ahubwo vyiza umuntu yogira ubushakashatsi akayamenya. Tumwumvirize. Nul n'est censé ignorer la loi. Le principe d'égalité devant la loi, il faut que tu vyubahirize à devenir quelques exceptions. Nk'ama dérogation mwene ivyo je dirais que les privilèges de juridiction
les privilèges des statuts ufise muri ivyo bintu n'amabanga ujejwe n'ibiki ivyo birahari mugabo nuzenya le principe de droit hariho kuvuga yuko abantu bose bangana imbere y'amategeko no kuvuga yuko nta muntu n'umwe atazi amategeko ategerezwa ko yamenya nawe itegeko barishinga atari mu ico gihugu ukaza aragufata ukayavyora amategeko ugiye muri Chine unuko n'umurundi ukayavyora ugiye muri Etazi unuko n'umurundi ukayavyora ugiye mu Buriko unuko n'umurundi ukayavyora amategeko aragufata amategeko ni public amategeko ntanyegejwe le code de loi nk'igitabo mfise nga amategeko mu leta yose yo kwisi amategeko ni public kubera kugira ngo baske agenga abo nyine abanyagihugu ni public nyine amategeko agenga tuza kuyamenya si mwarimu si mama wawe cyangwa papa wazo gufata ngo gamenye itegeko utibiza kuyamenya kubera yuko uri mu societe. Kuri uyu wa 19 myandagaro niho hariko harahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe gufashanya. Uwo munsi mpuzamakungu ukaba washizeho mu ntumbero yo guha agaciro gufashanya. Uwo munsi ukaba wavuye mu gihe hariko abariko barafashanya bari baciye bitaba Imana. Jules Verne na Kimana. Kwa 19 myandagaro ahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe gufashanya. Uwo munsi wemejwe ku igenekerezo rya 11 Kigarama 2008 inama y'abose ishyamwe mpuzamakungu niko igenekerezo rya 19 myandagaro uba umunsi mpuzamakungu wahariwe gufashanya kugira baha agaciro bongere bibuke abantu bapfuye canke bakomeretse bazira kwitangira abandi bashaka kubafasha ngo bave mu ngorane barimo. Igitero cabaye ku bakozi b'ishyirahamwe mpuzamakungu i Baghdad mu gihugu ca Iraq ku igenekerezo rya 19 myandagaro 2003 kitana abakozi b'iryo shyirahamwe bagera kuri 22 harimo n'umuserukizi adasanzwe umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu nico catumye hashingwa uwo munsi kugira ngo n'abandi bapfuye bari mu bikorwa byiza nk'ivyo bibukwe hamwe n'abandi bihumbi by'abakorera bushake abafasha mu butabazi bwa mbere abatanga impuzu ibifungurwa amazi n'ibindi. Uwo munsi ukaba wahimbajwe mu gihe aha mu Burundi abantu bagera ku bihumbi 947 babaye kurusha abandi bafashijwe ku bakeneye ubufasha bagera ku miliyoni n'ibice 8 nk'uko tubisanga ku rubuga horiefweb.in. Umushikiranganje wa mbere Alegio mu Bunyoni yaravuze ku bijanye n'ikena riri hano mu Burundi by'ibintu bihungurirwa hano mu Burundi. Tumwumvirize. Ibijanye n'ibinyobwa bivuye muri Brarudisima bivuye muri Buseko isukari bivuye muri Sosumo kimwe cyoco ivyo bintu byose uko ari bitatu ingorane ya mbere ihari umwimbu utangwa ni muke haba muri Brarudi haba muri Buseko haba muri Sosumo. Isukari ya Sosumo ibonekanye speculation zishazihera mugabo isukari tahari ni ngombwa yuko izo speculation zihaba kuko nibikwiye kubera abayikoresha babaye benshi n'ivyikora byabaye byinshi. Iyo turiko turahimiriza tuvuga tuti habe amahinguriro industrie de transformation tuza kugaruka dusanga iyo sukari nayo ikenerwa gose. Iyo niyo ntambamye ya mbere ni nayo mukenyero wa mbere ukenewe uri kurakorwa na leta kugira ngo ivyo bintu bibonekane ku isoko ku rugero ruhagije. Harimo ugusahiriza kugira ngo ayo mahinguriro ashobore gukora byinshi, harimo kandi no kugurura abashoboye kubikura hanze bakabikura hanze mu kurindira yuko ayo mahinguriro ashobora gushika ku rugero akwiza abarundi bose ivyo bipfuza. Ico ni cihwejwe na leta kandi haratanzwe intumbero, ariko hambavu yaho mubonye bidashotse byihuta nukumenya yuko hariho no gusubira kujonjora kandi kuko ibintu byarazije ku masoko mpuzamakungu. Biranakenewe kandi yuko ayo mahinguriro atwereke integuro y'ingene bazogwiza umwimbu kugira ngo leta nayo ishobore kubaherekeza. Hanyuma muri uwo mwanya batwereka bati mu kiringo kingana uko turashobora gukora tukagwiza umwimbu, muri ico kiringo leta nayo itegekanye yuko hashobora kuba ama importation canke ama exoneration kuri bimwe biza kugira ngo ivyo bintu byankenerwa bishobore gushika mu gihugu. Akaba ari nayo nkuru ya nyuma duciye turangiza ko amakuru yacu yo kuri uno munsi wa gatanu. Reka nshimire bagenzi banje bamfashije kuyatorokanya hirya no hino ngo ndabashikiriza atankomanzi, ntibagiye gushimira abari mu buhinga bw'ivyuma
Jean-Claude Nduwimana na Jules Boris Ingabire ntibagiye gushimira cyane vy'imvamutima Niki Ciza yarahagarikiye. Shimira namwe mwese mwariko murayakurikirana, ndabipfuriza kubandanya mugira ibihe vyiza n'imbonesha kure yanyu BTV, nongera ndabipfuriza na weekend nziza. Murakoze.